BMBC ubwa mbere sinobona icyo ndayivugako, sinobona uko mbwira abandi ba diaspora bene wacu nkurikije uko imeze, bo nyene bataje ngo bavyirabire n'amaso yabo, ibyo mvuga numva umenga ntibovyemera. Je nobemvita rero kuza kuraba BMBC ibikorwa vyayo. BMBC iradufasha byinshi, BMBC irubaka inyubako zimwe ni Buraya tudapfa kubona, je mvi Buraya, ariko inyubako mbona ngaha nazo ndabona i Buraya, amazu akomeye, amazu meza, ugeramo nawe ugatangara. BMBC kandi n'umubyeyi w'abadiaspora, nobahamagarira bose yuko boza abantu bahora bibwa bakavuga ngo bariko barubakirwa ngaha mu Burundi, ugasanga abantu imitima yaratuvuyemo. Uyu mwumvise ni umukiriya wa BMBC Agnes Uwineza, yaje ava muri Canada. Ko mwama mugendera amasosiyete atandukanye mukaja gusabamwe amaserivise, ni hehe babafata gutya? Ni hehe bahora babaha amaserivise meza nk'aya? Ni muri BMBC, nta handi muzobisanga. Ni murabe rero ukuntu vyari vyifashe igihe umukiriya wacu Agnes Uwineza yararamutse aza kwinjira inzu yiwe. Ariko kandi ni murabe ukuntu abakiriya ba BMBC baryoherwa iyo tugiye kubakira ku kibuga c'indege baje gushikira amazu twabubakiye. Uko niko vyari vyifashe rero hari kuwa kane ntwarante uyu mwaka, igihe twari tugiye kumutegera. Musanzwe muzi yuko abakiriya ba BMBC baba bari nk'umuryango, kuko iyo wituye BMBC uhita winjira mu muryango wa BMBC. Agnes Uwineza rero yaradutumyeko ati nyabuna nzoza kuri uyu munsi, ati kandi ndashaka ko muzoza ku kibuga c'indege. None twarahishikiye, erega twebwe dushira mu ngiro ivyo umukiriya aba yadusavye. Nkuko asanzwe ari umuryango rero twarashitse ku kibuga c'indege. Raba ukuntu turamukanya, raba ukuntu yararyohewe, ukuntu vyari vyifashe, eka vyari akaroruhore. Agishika twaripanze kugira ngo dufate agafoto tuzobika mu mashive yacu. Erega abakiriya bose n'umuryango. Nyuma yo gufata ifoto, abo tutajanye ku kibuga c'indege twasanze biteguye barindiriye inshuti yacu. Tugishika muri diaspora city gahahe, erega nta bandi botwara imizigo mu nzu atari bene kuyubaka, nibo baba bazi aho babika imizigo. Narirya Agnes Uwineza atarinjira mu nzu ngo ahabone, yohava natakara. Yarashitse rero turaramukanya, turahana ikaze, murabona ukuntu biba bihimbaye. Eka nawe mwanya wo gutanga ca gifunguruzo ubushikiriwe. Igifunguruzo ntitugitangira ku kibuga c'indege y'Ibambeho, tugitangira ku muhaniwe, ko ari cyo kimenyetso cyama cugurura amazu yose ya BMBC. Eka twese muri rusangi vyari ibintu bihimbaye. Nyuma yo kumwakira twaramuhaye igiseke cyo kumuha kaze ko yashitse mu nzu yiwe. Erega nta wakugendera naho yaraje kwinjira mu nzu yiwe, ntiyari kwinjira uko BMBC ataga surprise yamuteguriye. Nyuma yo kumuha surprise nawe ati sinohahera, ati nanje nari nayibateguriye. Murabona ishurwe ryiza risobanura urukundo, umubano mwiza n'ubufatane bikorwa bwabaye hagati yacu. Ubwizigirwa twamugiriye bituma tuzanira natwe agakado, vyari bihimbaye cyane. Nyuma y'ivyo vyose twarafashe umwanya wo kwinjira rero mu nzu, aho twamuhaye ikaze mu nzu yiwe. Murabona ukuntu yari afise umunezero udasanzwe, yarashimye cyane ukuntu asanze ibintu biteguye. Turi kumwe na Vianney Bikorimana twarafashe umwanya wo kumutembereza mu nzu hose. Twahereye hasi turaja kuri nivo ya mbere, aho yagenda arabaza ibibazo bitandukanye, akabaza amagadefu, akabaza imiryango, akabaza amarangi. Musanzwe muzi yuko BMBC ifise ibisata bitandukanye bisanzwe bikorana nayo. Gardefu zikorwa n'igisata ca BMBC workshops. Muri workshops nibo bakora imiryango, amadirisha, amagardefu, ibintu byose bijanye n'ivyuma canke aluminium, nivyo bikorwa n'ico gisata ca BMBC workshops. Kuri nivo ya kabiri naho nyene turamutembereza mu vyumba vyose, araraba ukuntu inzu yiwe yagutse imeze neza. Eka arashima cyane, yararyohewe cyane ukuntu yasanze ibikorwa vya BMBC bitunganijwe. Iyo miryango mubona y'imbaho, ububati, ibitanda, amagarderobe n'ama etagere musanga mu bikoni vya kijambere bikorwa n'igisata kimwe mu bisata vya BMBC group, arico BMBC furniture, nico gikora ibikorwa byose bijanye n'imbaho. Nyuma yaho hose murabona ko umunezero wari wose.
eka Agnes Uwineza n'umuryango wose barashimye cyane ibikorwa vya BMBC Group, aho ku masanamu canke aho wababona hose bari barangwa n'akanyamuneza eka n'umunezero mwinshi kubw'ukuntu basanze ibikorwa vyararanguwe. Abatari bake muhora mwiyumvira ati none BMBC ikora gute? Utarashika kuri terrain ega ntushobora kubibona, ariko kandi inzu za kubona ubwiza bwayo nyezina iyo iri bien equipe. Ndavuga ngo iyo ivyangombwa vyose bimaze gushirwa mu nzu, ni vyinshi BMBC ihora ikora, ni vyinshi BMBC isanzwe irangura, irubakira abatandukanye mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati. Iki gikorwa cyo kubashikiriza abinjira amazu turababwiye ko ari sekeza. Uno musi twinjije Agnes Uwineza, mu ndwi ikurikira tuzokwinjiza uwundi, mu kwezi gukurikira twinjiza uwundi, tuzoguma twinjiza abatandukanye. Hari abo tutarashikiriza amazu, ariko kandi nabo vuba tuzoyabashikiriza kuko ibikorwa bibandanya bikorwa. BMBC Group rero isanzwe ari inzobere mu kazi ko kubaka ndetse n'ibindi bitandukanye. Isanzwe ifise amaproje atandukanye kandi yose ari ku kivi, kiretse proje ya Diaspora City Gahahe isanzwe yararangiye, ariko kandi proje ya Diaspora City Tenga yo yiracyabandanya. Musanzwe muzi yuko turi kuri faze ya mbere aho dusanzwe turiko turubaka inzu zisanzwe, ariko kandi faze ya kabiri iri hafi cyane kuko buca twubaka inzu zigeretse. Hari imigambi itandukanye twabashikirije yo muri Diaspora City Gahahe, aho muri Diaspora City Gahahe hari hoteli nini cyane, aho iyo hoteli ishoboye kwakira ingenzi nyinshi, ariko kandi hazoba ari aho gukorera amasiporo. Tutibagiye abana bagendesha udukinga ntibazirirwa basohoka hanze, hari ibibanza vyabagenewe indani bazogendesha amakinga atangorane, hamwe umuvyeyi atazosimbwa n'umutima ngo umwana bahava bamugonga. Amasare ya gym arahari, ama alimentation, ama pharmacie, eka ibintu vyose muzoba mukeneye kubw'ineza y'umunyagihugu. BMBC yariyumviriye bakiriya bayo bazoba muri Diaspora City Gahahe ibishiraho ku bwabo. Abantu bo muri Diaspora City Gahahe nta numwe azovuga ati jewe mba mu nzu irenze, kuko inzu zose ziri kuri plan imwe, zimeze kumwe, zubatse kumwe, umuntu wese azora ubuzima bwiwe. Muri Diaspora City Gahahe rero hazoba hari n'umugwi ujaje gucungera umutekano w'abahaba, iyo ni BMBC Security. Ivyo byose ni imigambi ya BMBC Group ku bakiriya babo bari mu maproje atandukanye ya BMBC. Nuko bizoba bimeze muri Diaspora City Tenga, nuko nyene bizoba bimeze muri Diaspora City Miroir ya mbere, kandi nuko nyene bizoba bimeze muri Diaspora City Miroir ya kabiri, aho benshi muzi kibanza kiri hafi y'ikibuga cha Melchior Ndadaye, ikibuga c'indege, aho kandi aho hazoba ari kibanza ciza cyane, aho umukiriya azova ku kibuga c'indege atazogenda iminota 20 atahiwe, ahubwo azova mu kibuga c'indege yinjira mu rugo iwe. Imigambi ni myinshi ya BMBC Group, nitwoyivuga twirangize ihibambewe, ariko kandi sinoreka kubaha kaze ngo mwiture BMBC cyanye mudashoboye gushika ku biro bikuru vya BMBC, muturondere kuri agasaraba amajana 257 79 amajana 5 amajana 227. Nuko rero nyuma yo gutembereza Agnes Uwineza tukicara tugahabwa amazimano, yarampaye umwanya turavugana kugira ngo ashikirize nawe nyakari ku mutima. Nimwumvirize ikiganiro twagiranyiye muri BMBC Homes Gahahe. Murabona neza ni mama Agnes Uwineza niko yitwa, ariko kandi kuri uno munsi twamwakiriye, twagiye ku kibuga c'indege, twamutoye, twarabandanyije tuvugana ibintu byinshi kugeza naho uno munsi arashikiriye nawe nyene inzu yiwe. Ni mama Agnes rero yashitse mu nyubakwa yiwe iri muri proje ya BMBC Homes Gahahe, ariko kandi nawe yahishikiye. Nkuko rero tubikora tubashikiriza ibiganiro byinshi byerekana ukuntu dushikiriza amazu ahatandukanye, haba muri Diaspora City Gahahe, Tenga, hariho hose henshi, haba mu matongo y'abikorera twabo. Ariko kandi mama Agnes no munsi yashitse nawe mu Burundi ashikira mu nzu yubakiwe na BMBC Group. Mama Agnes rero turagohe kandi kaze mu Burundi. Murakoze. Ego mumanze rero muramutse abadukurikira. Ni jewe nitwa Agnes Uwineza, nkaba ndi mu diaspora aba muri Canada, nkaba ndi nyarituye ishirahamwe BMBC kugira ngo ifashe kuronka inyubako nziza ngaha mu Gahahe.
yego Eh, watembereye rero wabonye inyubako yawe twagutanguje kugutembereza kuva hasi hagati hejuru wabonye ukuntu inyubako yawe imeze BMBC uyibona gute urabe ku bikorwa yagukoreye BMBC ubwa mbere Eh, sinobona icyo ndayivugako sinobona uko mbwira abandi ba diaspora bene wacu nkurikije uko imeze bo nyene bataje ngo bavyirabire n'amaso yabo ibyo mvuga numva umenga ntibovyemera je nobemvita rero kuza kuraba BMBC ibikorwa vyayo BMBC iradufasha byinshi BMBC irubaka inyubako zimwe ni buraya tudapfa kubona je mvi buraya ariko inyubako mbona ngaha nazo ndabona iburaya amazu akomeye amazu meza ugeramo nawe ugatangara BMBC kandi n'umubyeyi w'abadiaspora noba hamagarira bose yuko boza abantu bahora bibwa bakavuga ngo bariko barubakirwa ngaha mu Burundi ugasanga abantu imitima yaratuvuyemo BMBC je no kwitangaho akarorero nari maze kwirwa ngaha mu Burundi BMBC nayituye ntaguciriyemwo mama Nyesi hoba hariho kuko umuvuga waribwe hoba hari umugambi wo bararanguye imbere yuko BMBC kurangurira umugambi nk'uyu jewe nararanguye umugambi mu byiyumviro waheze mu byiyumviro kuko uko kwibwa ndiko ndavuga nibwe n'umuntu yavuga ati ariko arandangurira umugambi wo kubaka muri miruwari ariko naraje uwo mugambi ntawo nabonye naherutse ntanga amahera gusa uko byagenze nsanga n'inzu ntayihari nabuze ikibanza mbura n'inzu BMBC rero ndayituye urabona BMBC ntiyaga amasigara cyicara ubu ndabonye inzu no icabona no ku bandi bose ba diaspora bose ndabahamagariye muze mwiture BMBC abarushe mu mitima BMBC izobaruhura n'umubyeyi murakoze cyane ni kuvuga iki bakunzi bacu BMBC twebwe ntiduyaga amasigara cyicara izi ni ntahe nyinshi mugenda murumva iyi ni ntahe imwe mu ntahe nyinshi muzobandanya mukurikirana abo dukoreye amaproje ayo ariyo yose abatwituye abari bo bose nta numwe agenda aranegura ibikorwa bya BMBC kuko tunabifisemwo n'uburambe tumaze imyaka irenga 10 turi ku kivi ariko kandi nta muntu mu diaspora canke umuntu ari mu gihugu twigera dukorera proje yiwe ngo agende aravumagura no kuvuga uko tuvuganye uko dukoranye tubandanye twereka amafoto naho utaburi hafi canke ufise umuntu yaguserukiye ku kibanza tubandanya dukorana nawe canke nawe nyene tugakorana kuko ni wowe uba watwizeye tugakorana ibintu bikagenda neza hano rero muri diaspora city Gahahe hazo imigambi myinshi hari ibyo utarabona mu bisiza ahubwo umunezero ari bwinshi kuba waje ugashika Imana yakurinze ushika utekanye ukomeye ibyo gushima kandi turashima nka BMBC kubona waratwituye ariko kandi hari imigambi myinshi hano hazobaho hajya haruguru gato hariko harubakwa ihoteli urana ko waje kwakirwa n'umuryango mwinshi munini muremure ngaho kandi aho uzotembererwa n'umuryango ubona gufise inzu nini ariko kandi ni bashaka aho uwo baraza hari hoteli ibyo birimo alimentation pharmacie salle de gym hariho piscine nini hajya ugize urubanza hano hakaba hato hariho salle de reception hajya kuvuga BMBC mu ma projets ya BMBC irafise ukuntu yateguriye abakiriya babo kugira ngo izoze irabitaho mu bintu byose ntimuzorinda kuja kure ngo hariho ngo hoteli ngo hajya ngo hariho ngo alimentation umana ngo akeneye ngo atakufise muri frigo canke mu nzu uzoja aho ni intambwe zitatu uzohashitse ufatire ko iyo migambi ya BMBC ni myinshi kuko hazoba hari amazi ava mu kuzimu hari umugambi wo kubazanira amazi ava mu kuzimu izi nzu zose bazobaha amazi ku buryo muzobaho atamazi abuze kandi hariho urabona hano muri ribarabara inyuma y'uru rupango mugabo udasohotse hanze mufise abana batonya bari hano abana bazotembera n'agakinga bazunguruke aho ntituvuze abafise abazobarindira umutekano muryamye igisata ca BMBC security kirahari ariko kandi ibyo byose biriho ku bwanyu abakiriya mwituye BMBC ko turabiyumvira tugakora ibihwanye n'ivyo abadiaspora muba turondera abadiaspora namwe mwamwitekaniye ko mumenyera ibihugu vyiyo bitekanye no kubyo migambi yose ya BMBC ibateguye ku bwanyu uyumva gute
kugira ngo uhamagarire abadiaspora bari muri Australia canke abahemukiwe n'imigambi bahaye abacuti kanaka kugira ngo nabo bumve ko BMBC bafise ku mutima. BMBC iradufiseho umutima kuko iraducungira na sekirite kubitwubakira ibyo byose kindi kandi n'abavizioneri Ego. BMBC n'abavizioneri baraba kure bazi icyo abadiaspora dukunda kandi usibye n'abadiaspora gusa nohamagarira n'abene gihugu bose b'abarundi kwitura BMBC kugira ngo babubakire neza nabo babarose n'iyo sekirite. Hari n'ibyo n'ababyeyi bacu badashobora kurangura twayibajeje ariko BMBC igasimbura abo babyeyi ikababera mu kibanza tugatekana aho turi hose. None kubera iki ntuhamagara umunyagihugu nawe ari no mu gihugu indani akaza nawe akitura BMBC ntituba abadiaspora gusa nabo bose BMBC ni y'abarundi twese ntabwo ari y'abadiaspora gusa igiro bakira abadiaspora kuko ukumbure ni twebwe ubu tubyiyumvira kuko twama twagira ingorane tukavuga ati tugahanka imiryango idufashe ugasanga ntakidufashije ugasanga turiko turavunikira ubusa ariko kuva aho tuboneye BMBC nukuri BMBC nzoyishima hose nzoyivuga hose nzoyimenyesha bose uwutariho n'uriho n'uwutariho ngira ngo nawe azoyumva n'uzovuka mu nyuma azoza yumva BMBC kuko BMBC ni ishirahamwe ryiza nukuri ntacyo noyivugako kindi ibyiza gusa nta kibi na kimwe kiri muri BMBC n'abantu bafise imbono nziza y'akazoza k'igihugu cyacu ko ndabibona. Murakoze cyane. Ni Mama Agnes ajava muri Canada. Ego BMBC ntiyubakira abadiaspora gusa. Mama Agnes yababwiye aradukurikirana cyane arabona n'ibikorwa byinshi bitandukanye bya BMBC. No kuvuga iki mubonye abadiaspora baje twebwe muri BMBC umukiriya wari we wese ababaye inshuti. Murabona ko twajya kubategera ku kibuga cy'indege avec famille yiwe urumva natwe turi famille hariho benshi bataje ariko kandi famille BMBC famille ya Mama Agnes yageze ku kibuga cy'indege turi muhira yiwe mu Gahahe ubu ni inshuti ejo hirya y'ejo muzobona tuje gutembera mu Gahahe nimuze mutangare ngo bagira ngo bari muri projet yabo tuba twisanze ni karibu murakoze cyane muri wacu ego namwe karibu wacu karibu wanyu turabashimiye rero akajambo kanyuma washikiriza abakunzi ba BMBC canke BMBC bwawe. Bakunzi ba BMBC abayirimo twayitanguye namwe abatayirimo mwama mwayiravye ku marezo sosiyo ama Facebook ama YouTube mwese ndabahamagariye muze mwiture BMBC izobashikana ku ndoto zanyu nkuko nanje hari aho inkuye hari naho ingejeje ndashitse ku ndoto zanje numva umutima utekanye simbona rero ikintu cyotuma nahamagarira mwese abakunzi ba BMBC n'abandi mwese mutari bwayumve ndashaka tuzoyimenyekanishe hose no hanze tuyirengesha imbibe mu Burundi bo barayizi hose ndumva yuko bayizi noneho tujabuke n'imbibe aho bari hose duhereye ku bihugu bibanye tuduje tugende no mu Buraya tuje muri Amerika tuje muri Oceania tuje muri Aziya tuje no mu Burusiya hose bose ndabahaye karibu muri BMBC bazobafasha bazobereka ibitangaro mwese mutangare. Murakoze cyane turarangije ikiyago cyacu yari ntahe umukiriya wacu yari karabashikiriza mbega mwebwe murindira iki kugira ngo muce mu makanda yaba batanguriye muri Diaspora City Gahahe, Diaspora City Tenga, Diaspora City Mirware ya mbere na Diaspora City Mirware ya kabiri BMBC iriko irakora ibikorwa byayo aho ibikorwa biriko biragera ku musozo ariko kandi Diaspora City Gahahe projet yararangiye murabona ko beneyo bariko barinjira amazu ejo hirya y'ejo mu ndwiza abandi barinjira kuko bose abandi bari mu nzira bariko baraza kwinjira amazu yabo intahe tuzozibashikiriza. Turabatumiriye rero kwiturishira hamwe BMBC nkuko mwe mubona intahe zitandukanye BMBC iri ku kivi kandi irabandanya kuba ku kivi kuko yishinze gushira mu ngiro ivyiyumviro inyiyumvo n'imigambi yanyu yose muzo yituma kugira ngo ibashirire aho
ukwiyumva inyiyumvo yanyu iri mu bijanye no kubaka uburaro ahatandukanye haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati hose turahashika mukaba rero mufise icyo mwotubaza canke ico mutatahukiwe canke mushaka gutomokirwa kuri BMBC muturondere kuri agasaraba amajana 257 79,527 nimba mudukurikirana ku mbuga zitandukanye ngurukana bumenyi muramaze kumva ibikenewe kugira ngo tububakire ahariho hose mushaka turabashimire dusezere tuvuga duti ikivugo cy'iwacu ni iyo twubatse iyo wubatse ubake neza na BMBC chaka tubigire rimwe twagiye iyo mwubake neza na BMBC bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.